nukuri umutima wanje uravyemeza kubera ni wewe hari impamvu iginera guca bugufi nkaririmba indirimbo zishimye wankomereje umutima ucitse intege wumvise gusenga kw'ijwi ryanje nukuri umutima wanje uravyemeza kubera ni wewe. Wow. Jambo niwe tara yakira cuzumwiza bigakesha ijoro ryo mu buzima bwanje. Hero la famille ndonge kwa musa ndayifuriza kumererwa neza nkuko bisanzwe muramenyereye cyane twagarutse kandi kugira twongere guterama tuyaga turavyijya no hino turacari muri cyaganiro cyanyu mukunda cyane wabigenje gute nama nayivuze nawe urafise ko wabigenje kugira no munsi ushobore kuba uriho ushobora kwirasiona ushobora kugira aho uryama ushobora kugira ukuntu uvyuka ugakora imirimo yawe ya misi yose rero no munsi twagendeye umwigeme ku kwezi nuko abigeme nukubaha agaciro vraiment ntabwo ari umumama ariko twamuhaye agaciro cyane ko ari uguha agaciro igitsina gore turi neza mu gisagara ca Ngozi mamenyere ni Jean Bonnet microphone mu cyakumwe na umusore wa Nyurorifo cameraman Mr Richard abari hari anyari karakora ibikora inka kugira amajwi n'amasanamu bibashikire bimeze neza mwana neza uko turi kumwe n'umwigeme mu majambo make asa neza turakora mu kije cyane umeze neza Yego umenga sinzi nyene umunsi wanyu ijoro ryagenze neza igitondo cagenze neza Yego byagenze neza cyane ramutse abakunzi ba Jean Bonnet ndabaramukije mwese abakunzi ba Jean Bonnet amazina yanje banyitwa Mugisha Sabrina sanzwe ndi umunyeshure ni gangaho Ngozi yego namaze kumwumva turi kumwe na Sabrina nibaza yuko hariho abashobora kuba bari basanzwe bamuzi numwe mu bigeme afise impano zigiye zitandukanye numwe mu bigeme Imana yahezagiye mu buryo bushinze ndazi twaza kuyaga maza kumenya byinshi mutari mu muziko so uno munsi tukaba turi kuri sije y'impano yiwe yo kuririmba Sabrina kuririmba woba ubifata nk'iki mu buzima bwawe kuririmba ndabifata nk'ibintu bikomeye muri jewe kuko nabikunze kuva kera niyo mpamvu ndabiha agaciro iyo ikintu gikunda uragiha agaciro muri wewe yego murumva neza yuko kuririmba arabiha agaciro mbega uno munsi tuzi neza yuko usanzwe uri umwe mu baririmbyi baririmba indirimbo mpimbazamana izo bita gospel hoba harigeze kuba kera dufate twagiye tugirirwa neza n'Imana turakizwa tuva aho twari turi kera uba warigeze kuba ufise ide yo kuba waririmba indirimbo zisanzwe sekira izinye n'abandi baririmbyi bose baririmba nk'abakiriko n'abadaguje kera hawe nyene kera hanje narigeze kuba ndabikunda ariko murabizi yuko ducungurwa n'amaraso ya Yesu Kristo gusa naje rero niyo yabinkuyemo narabikunda vraiment kandi narumva menga nanje no bibamo ariko uko ngenda nkizwa uko ngenda ntera intambwe uko ngenda mba nyene negera Imana ko ngenda mbona ubwiza bw'Imana rero bica bimpa kuva muri bya bindi byo mwiyisi gatuma nkora iby'Imana igomba kugira ushobore kuva muri sekira urumva ko bwa mbere abaririmbyi benshi nagenda babwire yuko abaririmbyi benshi baba barakoze sekira abana usanga barakoze amagospa mu nyuma bakaza guhindura kariyere yabo bavanye na orientation y'Imana kugira uve muri sekira byarakugoye canke avec mpuyumuyeri ibintu byose usanga byoroshe byarangoye sinovuga ngo byari byoroshe byarangoye kubera
umuntu aba asanzwe adakijijwe usanga akunda ibintu byinshi yifatanya n'ibintu byinshi nyine ababona byo muri iyi si cyane abajene murazi yuko duhabugwa n'ibintu byinshi byarangoye vraiment ariko nkijijwe byagiye biramvamo gake ntibyashotse bimvamo ariko byagiye biramvamo gake yes niba byoroshe by'ukuri sekira biragoye kwivamo umuntu kwera duca mu makarite tugasanga ariko baziririmba nibaze yuko navyo onye byagushikira nk'akaririmbo ugasanga wasuye kugakunda kandi wavuga ati ntibisi byo nahamagariwe ivyo byarambaye ambavuye ko dusanzwe tuzi yuko uri muri groupe de Louange ya Église Bombe ya Roger iyo uri kurakora kiriya gikorwa uba wimva gute mba numva nezerewe kuko mba ndiko ndakora igikorwa Imana yampamagariye nanje ndabizi ko ari Imana yampamagariye mba numva nyene nisanze mu bwami bw'Imana mba numva ndiko ndakora umurimo Imana aho Imana ishaka ko nkora yego iyo bishitse ugasiba ugaruka wumva ufise inyota ingana gute iyo bishitse ngasiba ndababara cyane kubera mba numva nsibye ku gikorwa Imana yampamagariye ko ariko nyene ndagerageza ndagenda sinsibe uno munsi uri kurakura imyaka irikira kujana uri mu bugira handi ukora ikosa ntiribazwe n'abavyeyi rikabazwa nawe gusa yego woba warafashe umwanya ugasanga sero y'Imana Imana yaguhaye ugasanga waragiye wandika indirimbo zigiye zitandukanye mu mpano Imana yaraguhaye narazanditse zirahari zanditse uno munsi wotubwira impamvu Sabrina atarashobora gufata decision yo kuvuga ati ndagiye muri studio kugira nshobore kuririmba ijwi ryanje ntigume ryumvikana muri Église Bombeje gusa ijwi ryanje ntigume mu gisagara ca Ngozi n'abandi bantu bashoboye kuririmba impamvu ziriho cyambere na mbere urazi ko ibintu byose bikorwa n'amahera ndacari umunyeshure amahera nawe no yakura yeko bica bituma nyene cyamba ndihanganye igihe byagenze neza nyene nkatera intambwe yeko dusanga bimeze neza cyane nanje gerageza kubisengera uno munsi haje umu manager akubwira ati Sabrina ndakwisinye guhera no munsi ndakwemerera gukora umuziki wose wipfuza ngo byakira gute nonezerwa cyane kuko urumva impano yanje ubwira iseruke neza kose kwisi bantu benshi bakabimenya ko Sabrina wa kera yahindutse atariwe ari ubundi ari muriwe Mwumva neza yuko ari ibintu biryoshe cyane abakunzi ba Jambonete harimo abantu b'abanyamafaranga ifo investir mukinvestisa mwabana ejo canke igihe bazo batera iteka baritere n'igihugu baritere n'Imana Sabrina tugana ku musozo w'ikiganiro ariko twacafise ibitari bike byo kuyaga dufate nturosaba mahigo y'umuntu ashobora kuza ngo investise muri wewe impano yawe gumye ngaha onya egura ririmbira Imana muri Église abantu barakuzi muri Église barakuzi igihe wogira amahigo kamara ishuri ugatangura kwiruka n'ubuzima bwawe urumva neza ko ushobora gufata risk ukavuga ati je ngana investise kugira ikindi mu ndagishe ku mugaragaro yego cyane ashaka kubikora urumva neza ko afise impano kandi yishimira igikorwa afise reka mbandanye nibutsa abantu bariko badukurikirana Jambonete dukora du jour au jour udukeneye bashobora kuturonka that's why insaba umuntu yaravye ikiganiro kwibuka gufyonda kuri bouton s'abonner activer la petite cloche de notification kugira ibiganiro n'ibindi bintu tugenda dukora bigushikire ku mwanya hama tunabibutsa yuko muri Jambonete ntabwo turi mu kiganiro tubigenze gute gusa ntabwo turi muri street interview tafisa n'ibindi bintu byinshi dusanzwe dukora turi umuryango wagutse cyane ushobora kufise mariage ushobora kufise anniversaire ushaka kugenda neza mu mafoto mu image buri kimwe cyose tuba duhari kugira tubishobore kwitunganya ushobora kuba ufise impuzu wipfuza ko bemprima bagashaka ibintu byavyo byose turahari muri Jambonete kugira tubigutunganiriza ikindi rero twagira dusabe umutumire wacu nyambaro ready yikore mu gahogo aza gufata akantu gatonya ashobora kuturimba kugira mwumve yuko tutagendeye umuntu akora muri garage iyo tugendeye abantu bakora muri garage twamubwira ati ugurura amahoro turaho kuno bigenda iyo twagendeye umuntu akora mu gikoni twamubwira ati teka twumve tugeye dufunguye ariko no munsi twagendeye umuntu Imana yagiriye neza mu buryo bushinze no mu buryo bukitse ofete mu buryo bwose rero turashaka ashobore kuturirimbira twumve ijwi giyeho turiza neza ko umutumire wa Charlie Ready 1 2 3 ashobora kuturirimbira akikora mu gahogo ube pause ntango hano kubyumva ari kuza kubirongorwaho nukuru mutima waje urabyemeza
kubera ni wewe hari impamvu iginera guca bugufi nkaririmba indirimbo zishimye wankomereje umutima ucitse intege wumvise gusenga kw'ijwi ryanje nukuri umutima wanje uravyemeza kubera ni wewe. Wow. Merci beaucoup. Sabrina, ijwi ryawe rimeze neza vraiment, uzi ukuntu baritwara, uririmba neza cyane. Congratulations. Sabrina, uno munsi turagenda tubona yuko mu manza abantu bashobora gukorana bakakinira abaririmbyi cyane ko muririmbyi n'umuntu ashobora kuza agatuma abantu baryoherwa ahantu bakoraniye. Muririmbyi n'umuntu ashobora kuza agatuma abantu baronka message. Abantu bariko baragukurikirana kuri Jambonet bavuze ati uyu mukobwa turamukeneye yuko yoshobora kuza ara participa mu bintu by'imanza akaririmba. Abo bantu barashobora kukuronka wo bitaba. Yego no bitaba cyane. Sabrina, tugana ku musozo wakoze kubana natwe ariko turashaka akajambo kamwe woterera abagenzi bawe baba baririmbyi nkawe. Babaririmbyi nkanje bumve babikunze kuko gukora ikintu udakunze nta usanga uri kugikora nabi uzurabe ku ishure turiga ugasanga urashobora kwiga nk'ikintu udakunda rimwe na rimwe usanga wacitse intego ugasanga ntavyo watoye kubera utabikunda ariko iyo ukoze ikintu ukunda biguha gushiramo inguvu biguha kumva nyene ikintu ukunda ushaka kucitangira yego numva ari gukunda igikorwa urimo Imana yaguhaye nawe urashaka kuba ushaka nko kuvuga ati je nanje ndumva ndabikunda ariko ndashaka kubimenya natwe kera suku byari bimeze twagiye turahura n'abantu bakadukoresha ugasanga nyene turabimenye yego nize ntambamye umuririmbyi wa gospel w'umukobwa ashobora guhura nazo nyene muhura nazo like nyene bituma usanga uko wipfuza ko ibintu bigenda ariko biko biragenda intambamyi urashaka intambamyi ya mbere urashaka kuba mu muryango ugasanga ntibabikwemerera ntibabigukundira urumva ibyo nabyo usanga ari ibintu giye bibabaje ukatusanga umuntu aracitse intege arabivuyemo ariko mu kintu kumwe mpejeje kubivuga mu kintu ukunda gihe nyene umutima wawe wose ukivive uvuga ati jewe kino kintu ndagikunda by'ukuri zishobora kukivamo intambamyi gira kabiri urashaka nyene umuntu arashaka kuguhenda ngo ndakwigisha ibi nibi ukagenda nawe kubera ari ikintu ukunda ukagenda ugiye kuciga usanga biragoye nyene ugasanga wowe ifite izindi vision ntambamyi ziriho nyinshi cyane yego reka tugushimire cyane mbe Jambonet nisubira kugukenera uzoyitaba yego cyane nzoyitaba mwakoze cyane turamushimiye Sabrina turashimye umwanya yashoboye kuduha turashimiye abakunzi ba Jambonet mwashoboye kudukurikirana guhera ku ntango gushika duhejeje ikiganiro naho butaha Imana ibahezagire mwibuke gufyonda ku gakengeri canka kazogera kugira tubandanye turi kumwe 5 kuri 5 naho butaha ciao